Ndashima Imana ituronsije kano karyo gushobora gushika hano kuva mu gitondo bamwe mwatwumvise tugenda mu makarti wanyu abandi duca hafi y'amashure yanyu twazungurutse kuva mu gitondo dushikiriza abarundi n'abarundi kazi imigambi n'ivyifuzo dufise kugira ngo tubasabe mutwizere muturungike mudutore tubaserukire mu gufata ingingo zijanye n'akazoza kanyu. Nagomba rero ku mwanya mutoyi dusigaje iminota mike cyane kubera ko hari amasaha tutarenza tuvugana ibintu bikurikira tubinyarutse cyane ariko mugerageze gutahura ivyo tugomba kubabwira. Jewe nkuko wabwiye nitwa NAHIMANA Dieudonné. Niko nitoza mu kibanza c'umushinga amateka yigenga nkaba ndi ku nimero 27. Bamwe muri mwebwe muranzi mwaka 2020 ndiko nditoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ico gihe nari nahagurutse kubwira ico gikorwa cari kihari muri ico gihe. Uyu munsi nahagurutse kugira ngo nitoze mu kibanza c'umushinga amateka yigenga kugira ngo shobore guserukira abigenga cane ugwaruka. Ikibazo ca mbere, kubera iki nahisemwo kwitoza mu bashinga amateka? Ubwa mbere, ubuzima igihugu tuba kirurimwo cose kigengwa n'amategeko. Hari igihe twe twibaza yuko wari kuvyuka gusa mu gitondo umuntu agakora ibyo akora hanyuma agafungura hanyuma akabaho, ariko igihugu kigigwa n'amategeko. Iyo amategeko ari meza atunganiriza abantu bose bakabaho neza, bakabaho bafise amahoro n'umutekano mu gihugu cabo. Iyo amategeko ameze neza ivyo bariko barakora biratera imbere bagashika ku ndoto z'ubuzima bwabo. Ariko iyo amategeko ameze nabi arabacanishamwo, abantu bakankana, abantu bakegeranira nabi, abafise ubushobozi bwo gutera imbere bikanka ko batera imbere kubera ko bari mu gihugu usanga hariho amategeko adatunganijwe neza. Nico gituma imbere yuko haba ibindi vyose nukuraba neza yuko amategeko atogwa ariho mu buzima bw'igihugu afise intumbero yo kugirira neza umurundi n'umurundi kazi wese cane mwebwe mukiri bato. Rero jewe nakuriye sinzi nkamwe, ariko jewe nakuriye mu gihugu c'u Burundi aho nasanze umengo narakuze mbona habaho akarenganyo, aho abantu bashobora kuzira ico batigize kuba. Umuntu akazira aho yavukiye, umuryango yavukiyemwo, umuntu akazira kumbure kubera ko yakuriye mu ntara canke ari muri province itavamwe umutegetsi akomeye mu gihugu, umuntu akazira kubera ko ari umukobwa maze abahungu bakaja mu mashure nawe bakamureka ntatera imbere, umuntu akazira ko atari mu gisagara ari uwa ruguru ntagire uburenganzira nk'ubwabo mu gisagara bafise, umuntu agasanga ariko arazira ibintu byinshi bimusubiza inyuma naho yaba yifuza gutera imbere ntashoboye gushika kure mu buzima bwiwe. Ivyo vyavyaye iki? Vyavyaye ubwicanyi, vyavyaye kuganira nabi hagati y'abonsi rimwe y'abavukanyi, abantu bagiye barasubiranamwo. Sifise imyaka myinshi ariko iyo mfise nakuze numva intambara mu Burundi. Nakuze numva abantu basubiranamwo, abantu bagiranira nabi. Umuntu ashobora kuvyuka mu gitondo, arivyo nabonye n'amaso yanje, ukabona umuntu murajanye kw'ishure ariko hagera akanya gatoyi ikiani bikaza ikamuhitana agapfa, atazi iyo vyaje biva, atazi ico vyaje bivako. Benshi muri twebwe twarahindutse impfuvyi bivuye gusa kubera ko hari gutunganywa kubi kubujanye n'ivy'intwaro. Ugasanga twama twisanga imisi yose, twama twisubiriza mu njyane, mu macakubiri, mu bintu biza kubabaza ubuzima bwacu. Ni bake kumbure batoyi bari ngaha, ariko abakuze murabizi mwese nta muntu atabuze, nta muntu ataciye ahantu arara mw'ijoro ahagaritse umutima. Ndavyibuka nza ngaha mu myaka 2000 na kangahe tuza amabomba akoroka variya mu misozi, abantu imitima igahagarara, ugaca mu bihe bitoroshe. Iyo vyose biba vyavuye kubera ko imbere yaho haba habaye ugufatwa amategeko canke uburongozi butuma hariho abantu bacinyizwa, bakumirwa mu buryo canke ubundi, canke akazi ibindi bizana ubwicanyi, amacakubiri, ugasanga bitumye abantu bama ariko barisubiriza mu nzankane zitagira uko zivugwa. Ibindi twarabibonye twese, abakiri bato murabizi, urashobora kuvyuka mu gitondo ufise indoto yo kuzoshika kure mu buzima bwawe. Uyu munsi nimba mpagaze hano n'aba turi kumwe kugira nshike ngaha vyantwaye ikiguzi kinini.
ariko bari barambwiye ngo nzizofashitse kure mu buzima bwanje kubera ko navukiye mu Burundi, kubera ko nakuriye ahantu ruguru, ahantu hitwa kumwe ngo ntihateye imbere. Ibintu byose byaza kumbwira ngo indoto zawe ntuzovuzishitseko, nta kizopfa gikunze mu buzima bwawe, ngo uzopfa atacushitseko kubera ko abavyeyi bawe badatunze, abavyeyi bawe badakomeye muri leta, abavyeyi bawe badakomeye muri canke biri. Ugasanga umuntu aravuka afise indoto zo gushika kure, ariko zigapfira aho kubera ikibano ciwe n'ahasanzwe abana. Twese turakura tukisanga hariho ubuzima aho umuntu asanga ariko arabaho ubuzima buruhije bitamuvuyeko. Siniko ndavuga ibiriko birabagusuye umunsi, ndiko ndavuga ibyabaye no kuva kera, uko imyaka yagiye isubiriza muri kahise ku Burundi. Ariko ugasanga umuntu arashobora kuba mu gihugu dushobora kurima ivyimburwa biva kuva mu Kirundo gushika Makamba, ariko kumva inkuru ko hari abantu bashobora kwicwa n'inzara, ko hari abantu bashobora kudafungura gatatu ku munsi. Ivyo twagiye turavyumva muri kahise k'igihugu. Ugasanga ari ibintu byinshi biza ukibaza uti mbega vy'ukuri Imana natwibagiye, Imana naduhevye, Imana ntigeze yifuza ko natwe dushika kure nk'uko abandi mu bindi bihugu vyiyo kure bashobora gutera imbere. Rero maze kwiga ku ijambo ry'Imana natahuye ko atari Imana igomba ko tubaho ubuzima. Ubuzima ndi umukozi w'Imana, ndigisha ijambo ry'Imana, ndazi ko umuntu wese Imana yamuremeye kubaho ubuzima bwiza, yamuremeye kururanirwa. Waba uba muri Brazil, waba uba mu Bushinwa, waba uba muri Afrika y'Epfo, waba uba mu Burundi, nta muntu n'umwe Imana yaremye kugira ngo abeho yicuza kuba yarabayeho. Umuntu wese Imana yamuremye kugira ngo abeho afise ibimukwiye kandi ashobora kurota gushika kure mu ndoto z'ubuzima bwiwe. Nagomba rero ngo uyu munsi tuvugane igituma nibaza ko kano karyo dufise k'amatora ari akaryo kagomba kuguha uburenganzira nawe bwo gushobora guhitamwo abagufasha gutora amategeko yitwararika ibibazo ufise kugira ngo ushobore koroherwa mu buzima bwawe, maze ushobore kubaho ubuzima nk'ubwo Imana guteguriye. Uko murabona hari ibintu byinshi duhura navyo uyu munsi, ugasanga kumbure ntivyavuye gusa kuba ari mu nzego uyu munsi, ariko n'ingaruka z'ivyagiye birakurikirana hirya no hino. Ariko kandi ugasanga n'abari mu nzego uyu munsi barayifisemo uruhara, ugasanga abantu ntibashobora koroherwa mu buzima bwabo. Rero ivyo vyose ndabiravye, numvise yuko dukwiye kuba ahantu mu nama nshingamateka ahafatika ingingo z'ubuzima bw'igihugu, yuko hakwiye kuba abantu tuzi twitoreye bazwi mu vyo bamaze muri kino gihugu, kugira ngo bashobore kudufasha gutora amategeko meza ashobora gutuma turoranirwa mu buzima bwacu. Ko murazi ko kenshi turatora abantu hanyuma ntitumenye nabo twatoye abaribo, tukazoheruka twatoye ariko ntibizosubire kubabona bagaruka kuvugana natwe ngo batubwire ivyo bariko barakora kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza gusumba uko bwari busanzwe. Ugasanga umuntu yapfuye gutora gusa ariko ntamenya uwo washizwe imbere ku rutonde kugira ngo amuserukire. Imana ishimwe rero ko abateguye amategeko y'igihugu, cyane cyane ibwirizwa shingiro, biyumviriye yuko abigenga, abatari mu bwiyambwe nabo bashobora kugira uburenganzira bwo kwinjira mu nzego z'ubuzima bw'igihugu. Aho rero turazi yuko ari abantu badashobora kuja mu migambwe kubw'impamvu nyinshi. Hari abataja mu migambwe kubera ko amategeko atabibemerera. Ibwirizwa shingiro rerekana neza yuko umuntu ari mu butungane, mu vy'ubutungane, umuntu ari mu vya gisirikare n'igipolisi, abo batemerewe kuja mu migambwe naho baba bavyifuza. Ariko kandi no mu buzima bwacu bwa misi yose hari ibikorwa dukora bidashobora kutworohereza ko tuja mu migambwe, cyane cyane kubera ko kahise k'imigambwe katweretse yuko kenshi habaho uko abantu baca basubiranamwo, batagikundana, batagishigikirana. Jewe sinigeze nja mu mugambwe n'umwe, suko ndayanga, suko idafise akamaro, ariko kubera ko ndumwungere, kubera ko ndongoye urwaruka rwinshi, nifuza ko bose boza bakanshikira, nahise mu kutaja mu migambwe. Ndazi ko hariho n'abandi ngaha benshi mutigeze muja mu mugambwe n'umwe. Kubw'ivyo rero usanga ivyiyumviro vyawe bidashobora gushika imbere ngo abaguserukira bakora ivyo bakora vyose biyumvira ineza yaho, hanyuma ukama wisanga uri kurahura n'ingorane kubera ko udafise abantu batahura ivyo uri kuracamo canke bashobora kuguserukira kugira ngo bakuvugire. Tugiye kuraba muri kino gihe, urabona ko ugwaruka muri kino gihugu cyane muri kino gisagara
ni rwinshi. Murazi yuko ugwaruka abantu bari munsi y'imyaka 35 barenga ibice 60 kwijana. Uyu munsi nizo nguvu z'igihugu. Yego niko benshi baracari mu mashuri, ariko usanga atabikorwa vyo guteza imbere igihugu bariko barakora, vyo kugwiza umwimbu. Benshi kumbure muri iyi minsi bariko bariruka gusa inyuma y'imigambi, ariko ugasanga ibikorwa vyo kugwiza umwimbu vyotumye tubaho neza nabo bikabaha akazi, haba mu burimyi, haba mu bworozi, haba mu bijaye mu kubaka, haba mu gukora ibintu bikoresho dukeneye mu buzima bwacu bwa misi yose. Ugasanga ugwaruka aho karyo ntago rufise. Ibyo byose bivuye kuki ingena amategeko atunganijwe. Nico gituma rero dukwiye ko tuba dufise abashinga amateka igihe bagiye kwicara gusasa mu n'amashinga amateka, bagerageza kwiyumvira imigambi n'ingingo zotuma ugwaruka ruronka ico rukora rugateza imbere ubuzima bw'igihugu, maze tugashobora kuronka umwimbu utuma igihe ubuzima bw'igihugu bwisunurura bukamera neza. Ivyo rero byose bisaba yuko abaserutse aho hantu abari muri izo ngina muri ivyo bibanza baba batahura vy'ukuri ibijanye n'ivy'ubuzima bw'ugwaruka. Kuva mu mwaka 1998 natanguje umuhare w'ugwaruka imbaneza mu ikanguro witwa New Generation. Gushika uyu munsi umwanya munini yamara mu buzima mba ndi kumwe n'ugwaruka mu bikorwa nkora, abo nigisha. Murazi ugwaruka rw'abana twakuye mu ibarabara uyu munsi bateye iteka igihugu, bagaserukira Burundi mu makungu, bagakina umupira w'amaguru muri Brazil, mu Burusiya, muri Qatar, bavuye mu ibarabara. Bajya bose bari mu rugwaruka dusanzwe dukurikirana ku munsi ku munsi. Turazi indoto yanyu, turazi ngene mwifuza gushika kure, ariko yabaje kugwaruka rwinshi rwibaza ko ruzotera imbere ko rwagiye mu mahanga. Jewe sinigeze nja kuba mu mahanga, ndagenda hirya no hino kw'isi, nibaza ko atakwezi imara ntafashe indege, ariko sinigeze mva ngaha mu Burundi. Narabonye ko umuntu ashobora gukora agatera imbere muri kino gihugu, agashobora gushika kure naho abavuye kure nka jewe nabaye mu buzima bugoye muri kino gisagara ca Bujumbura. Rero birashoboka kuri mu Burundi ushobora gutera imbere, ariko bigusaba ingufu nyinshi cyane igihe ibitunganijwe mu mategeko y'igihugu bitakorohereza. Ikindi nuko turana n'abandi atarugwaruka usanga batiyumvigwa ko mu bijanye vy'amategeko. Abantu bagendana ubumuga, abantu kumbure kubw'impamvu zikanaka batashoboye gushika kure mu mashure, usanga iyo hageze kwiyumvira iby'ubuzima bw'igihugu twiyumvira cyane kuri babandi ba fonctionnaire, abantu bakora ubuzi bukomeye gusa, ariko tukibagira yuko babandi bakora mu mazu, babandi bateka, babandi barereza abana, babandi bacunga impangu, ko bafise uburenganzira bungana n'uwagize kaminuza, kuko bose bafise amategeko abubahiriza cyo kimwe. Bisabwa rero ko nabo bagira amategeko abakingira, ntiba abantu birukanwa mu ijoro bahogwa gusa akantu gatoyi ugasanga umuntu agiye kuvundira mu mpimba kubera ko gusa ari umuntu yakora akazi gasuzuguritse, ariko wa wundi yakoze ikintu kininiya uko ari umuntu akomeye bakamureka bakamukomera amashi kandi yakoze ikintu kitari ciza ku barundi n'abarundikazi. Ivyo vyose rero vyerekana yuko iyo migwi yose ikiye guserukirwa n'abatahura ibibazo bariko baracamwo, maze bagashobora kugera mu rugezo rwo kumenyesha abantu amategeko ariko aratogwa, kugira ngo bamenye ayatari meza ingene bosaba yuko ahinyanyurwa canke meza ingene ashigikirwa. Kenshi turabona amategeko yatowe ashobora kuba ariko arorohereza akagwi gatoyi k'abantu, abandi bakagwa mu mporera, maze ugasanga mu buzima bwacu twese turiko turicuza ngo kubera iki imeze gutya, ariko ugasanga ingingo yamaze gufatwa atanumwigeze atuburira atubwira ati muraraba ingingo igiye gufatwa, ngizi ingaruka zagiye kugira ku buzima bwanyu. Ngomba kurangiriza ngaha, nta majambo menshi novuga ngo ndabasigurire kugira ngo ndababwire igituma niwantora itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu kugira ngo shobore kuguserukira mu nama nshinga amateka, ntuzoba uhomvye, ntuzoba wihenze, maze ikizoba ntandukaniye ko n'abandi bashinga amateka. Ubwa mbere urazi izina ryanje, ubwa kabiri urafise nimero ya telefone kuri utu dupapuro tugenda turatanga, naho tuba tutatubahaye ku vyapa byose muza kubona hariko nimero ya telefone. Naremeye yuko jewe singiye kwitoza ko nakungiye kurondera amafaranga y'umushahara, ivyo nkora birantunze, ibi byose mubona twe turakoresha ngaha n'uburyo bwanje n'abagenzi banje banterereye, si uburyo bw'igihugu, nta munyepolitike n'umwe yigeze anterera, twaje kubikora n'uburyo bwacu
twaziganyije mu giringo kanaka. Nico gituma ata muntu n'umwe ashobora kudutegeka ngo bikore uku canke bikore kuri. Narigeze kumva muri 2020 abantu baza kuvuga ngo uriya bamutumye ngo bamuhaye amafaranga. Mazane by'ukuri ushobora kwibaza ko ntafise uburyo bwo gushobora gukora bino bikorwa. Wantumye ninde? Hari umunsi numwe wigeze umona ndiko ndavugira umuguyu canke uriya. Twebwe ntituri mu bagwanya ubutegetsi kandi ntituri mu bari mu butegetsi. Ni kuvuga ntituri muri opposition kandi ntituri muri mouvance. Ariko turabigenga duhagaze hagati na hagati kugira ngo tuzane ivyiyumviro bishasha bituma abarundi batari gusa baguma bavuga bati have ndahaje, ariko twiyumvire kazoza keza twifuza gushikamo twese. Rero cyo gituma navuze ngo umushahara bazoma canke agashiruka buteka umushinga amateka tuzogasangira n'abazo ariko bakora mu biro vyanje nk'umushinga amateka bazoba bafise telefone yo kwakira ivyiyumviro n'ibibazo nimwitwariko mufise ku munsi kugira ngo nihagira ikibazo kiza giteza gushikanwa imbere mbefise amakuru akwiye. Ica kabiri nuko navuze yuko makomine 11 agizwe intara ya Bujumbura nuko nibiburiburi nzosubira kugaruka nkaza kubagendera n'imiburiburi rimwe mu mwaka. Aho navuze gake gashoboka kugira ngo nsubire kuza ndababwira ingene biko biragenda, ndababaza ivyo mwiyumvira, ariko kandi turondera ingene dutorera umuti ibibazo vyo mu kibano tutarinda guhamagara leta n'abandi ngo baze kubikora. Ubwa gatatu nico nyene mpejeje kuvuga nuko tumenyereza abantu gukorera hamwe. Ivyo kubanza kurindira ngo abantu bavuye kure bazobidukorera, leta nizo dukorera ibintu tukabireka. Nimba ari ikiraro ca bomotse tucubake hamwe. Nimba ari ishuri keneye gusigwa irangi, abantu bo tuje hamwe nk'abo muri commune nk'abo muri zone tuyisiga irangi, dukora ibishoboka vyose igihugu cyacu tukiduze. Nitwame twidoga gusa ku munsi twama twidogera gusa bari mu butegetsi, ejo bagahinduka hakaza abandi, ariko ugasanga twama dusubira muri vya bindi nyene atakintu gishasha kubera iki ko natwebwe twese twareze amaboko atana kimwe twaterereye kugira ngo ibigende neza. Rero nico gituma ndagusavye ngo mu gihe cyo kwinjira mu kazu kitora uzarabe inimero 27 NAHIMANA Dieudonné ushire utoke gwawe nk'ikimenyetso cyo kuvuga ngo ndashigika ivyiyumviro vy'abigenga, nanje nduwigenga ngiye kwifatanya n'abandi kugira ngo dutegure kazoza keza ka kino gihugu.